Nimba ushaka gutera imbere, saba Imana ikuzanire aba bantu mu buzima bwawe. Nk'umuntu akiri muto canke nk'umujene, niwaronka aba bantu hakiri kare, bazogufasha gushika ku ntumbero zawe canke gushika kure. Reka kuvuga yuko ata bantu ukeneye Imana gusa. Wame wibuka yuko Imana ica mu bantu kugira ngo ifashe umuntu canke kugira ngo itume umuntu aduga agere kure hashoboka. Rero nawe nimba buri munsi wamusaba Imana iguhe gutera imbere, isabe aba bantu mu buzima bwawe, uvuga ati Imana ndakeneye kunzanira aba bantu. Ikaze kuri G4G. Jewe wumva ni Roy G kuri G4G. Ndagusavye wumvirize iki kiganiro, umuntu wa gatanu aza kugutangaza cane, ariko umenye yuko aba bantu wakeneye mu buzima bwawe. Mu vyo ukora ivyo arivyo vyose, mu buzima ubwo aribwo bwose ubayemwo, aba bantu urabakeneye. Abantu ba mbere ukeneye mu buzima bwawe, urakeneye abantu bizera plani zawe canke abantu babona ico Imana yagushizemo, tara yawe, impano ufise. Aba bantu tubita vision believers. N'abantu Imana yahaye impano, iyo muba muri kumwe aba avuga ati Imana wowe urashoboye ibi bintu, wowe urashoboye ibintu, akizera akagushiramwo imbaraga, akavuga ati Imana nawe wabikora, nawe wabishobora, uri umuhatari. Aba bantu ubakeneye kugira ngo ushobore kumva yuko ico Imana yagushizemo canke ico waremewe ushobora kugikora atanu ubwoba. Babandi usanga bagushigikira, babandi usanga bakora bakavuga ati Imana wewe turakubona muri iki kintu. Hari abantu usanga bafise impano n'ibintu bidasanzwe indani muri bo, ariko bitaboneka canke ariko batamenya. Rero urakeneye abantu bafise ijisho ribona ico umuntu atekeye. Hari abantu usanga bafise impano nyinshi zitandukanye, ariko ugasanga bivanye n'abantu bari kumwe canke entourage yiwe canke n'abantu afise mu buzima bwiwe, ikintu cyose ntibakibona, ahubwo hako agaragaza impano yiwe ahubwo barayipinga. Ariko wewe usenga Imana uvuga ati Imana ndakeneye abantu bizerera canke abantu babona ico wowe washizemwo, bakambwira bati yamara igenda uko wewe turabona ibi bishobora. Nimba uri umuntu akunda gusoma Bibiliya canke nimba uri umuntu azi inkuru ya Dawidi, igihe yahungira Adulamu bariko baramuhiga ngo bamwice, Dawidi yarose abantu 400 bamukwirikiye, naho atari bwaba umwami, ariko abo bantu barabona yuko muri Dawidi hari ikintu gitekeyemwo ashobora kuzoba umwami. Mugabo ntiyari bwaba umwami. Barya abantu ni bamwe mu bamuteye intege canke bamwe yatanguye kubona yuko ivy'Imana yamuvuzeho bishobora kuba, kubera ko yarose abantu bamwizereramwo bakabona ico Imana yamushizemo naho atari bwakibone. Rero mu buzima bwawe nimba usenga Imana, nimba usaba Imana ngo iguhe gutera imbere, urakeneye gusaba Imana ngo ikuzanire aba bantu mu buzima bwawe. Abantu ba kabiri ukeneye mu buzima bwawe babita strategy connectors, bimwe twita ngo connection. Hari abantu mutazohura nabo kugeza habonetse umuntu abahuza kugira ngo ijwi ryawe canke impano yawe igaragare canke impano yawe yerekane. Mugabo ukeneye umuntu aguhuza n'uwundi, agufata uko akakubwira ati genda uhure n'ujya muntu canke ati ndazi umuntu hanaka, akakubwira ati alo ni sawa, ati ingo ndakwereke umuntu muhura. Abantu urabakeneye, abantu baguha connection. Kenshi bakunda kuvuga ngo mu gisagara ngo abantu babayeho kubera connection. Hari abantu utazoshika, hari abantu mutazohura mu gihe udafise aba bantu mu buzima bwawe baguconnecta n'abandi bantu. Iyo uravye inkuru ya Yosefu kugira ngo ahure na Farawo, nuko habaye umuntu yabahuje akavuga ati hariya muri prison ari umuntu ikengende kumuzana agusobanurire indoto. No kuvuga ngo harabayeho umuntu hagati kugira ngo umugambi w'Imana uranguke. Habaho umuntu abahuza kugira ngo Yosefu nawe amenyekane, ijwi ryiwe ryumvikane, ijwi ryiwe rivuge. Rero mu buzima bwawe urakeneye abantu baguha connection, baguhuza n'abandi. Kandi abantu iyo ramutse babonetse ivyawe biracamwo, kuko baguhuza n'abantu baba bagukeneye. Hari ahantu bagukeneye, hari ahantu bakeneye presence yawe, mugabo kuko utarahura n'umuntu yo gushikana aho hantu n'uyu munsi ukiri ahuri. Rero nimba usenga usaba Imana uvuga ati Imana mpuza n'abantu canke nzanira abantu mu buzima bwanje bashobora kumpuza n'abantu banje kugira ngo ivyanje bimenyekane, ijwi ryanje rigere kure. Abantu ba gatatu ukeneye mu buzima bwawe, urakeneye abantu bakuvugira.
babandi bavuga bati uyu mwizere arabishoboye, uyu muha amahirwe ashobora kuyakoresha neza. Kwa kundi ushobora gusanga ari abantu bagutanguriye mu bintu ariko yashika ahantu akavuga ati no, ati aka kazi mwarambwiye ko kampa ariko ati ndazi uwundi muntu hariya agashoboye, ati uyu mupeti ni muhakazi, umupeti ni mu muhibi ibintu ashobora kubikora. Aba bantu rero iyo Imana yabazanye mu buzima bwawe urashobora gutera imbere ugashika kure naho utaribaza ko woshika. Kwa kundi usanga n'umuntu w'umudandaza avuga ati ibi bintu je ntavyo ndandaza mugabo ti wogenda hajya kwa naka nakarayifise ati ngenda kubarize. Aba bantu bakeneye mu buzima bwawe kubera yuko baragufasha cyane gushika ahandi hantu utaribaza kushika. Rero iyo usenga Imana uvuga ati Imana ndagusavye umpe abantu bamvugira, kuko na Yesu igihe yaza ku isi barashizeho umuteguza, bashiraho Yohana umubatizi. Yohana umubatizi yavuze kuri Yesu ati ugiye kuza andusha ubushobozi. Kandi wibuke igihe cya Yesu atangura kwigisha, umukozi yari hejuru, abantu bahurumbira bava mu gisagara bakaza kuri we, yari Yohana umubatizi. Ariko Yesu amaze kuza kuri we akavuga ati uyu muntu arandenze, umuntu andusha ubushobozi. Inkuru za Yohana ntizasuye kuvugwa cyane kubera ko Yesu nawe hari hageze yuko uwamuteguriye yari amaze kumuvuga, amaze kumubwira abantu, nawe yaciye atangura guhurumbirwa n'abantu benshi. Rero nawe mu buzima bwawe urakeneye umuntu agutegurira ikibuga, urakeneye umuntu akuvugira, umuntu akwizera akuvugira akavuga ati naka nawe arashoboye, ukaronka ayo mahirwe. Nimba usenga Imana iguha abo bantu. Abantu ba kane ukeneye mu buzima bwawe kugira utere imbere cyangwa kugira ushike kure, urakeneye abantu bagufasha mu buryo bufadika. Akenshi uzokumva umuntu akubwira ngo nagiye muri ibi, ngo natanga kudandaza amagi, ngo ntanga kudandaza ikaranga, mugabo hagati ntibatubwira ingene vyagenze. Ariko bajya abantu ashobora kuba yahuye n'umuntu, abenshi bahura n'umuntu akamubwira ati reka ndakugurana amahera canke reka ndaguha ibiye, hama nawe ni wadandaza uzogira gute, uzonsubiza canke sinzi uko bizogenda. Rero mu vy'ukuri ibyo byose, yaba mu mpano, ikintu byose ukora mu buzima, urakeneye abantu bagufasha mu buryo. Na Yesu ari Yesu, urusomye abantu ukunda gusoma Bible, Yesu ari Yesu yari afise umukuru w'isaho ari we Yuda. No kuvuga ngo nabo nyene bari bafise amafaranga, isaho y'amafaranga. Rero nawe urakeneye abantu bagufasha mu buryo bufadika, kuko hari ibintu utoshobora mu gihe ubwo buryo butariko buraboneka. Kubera yuko hari igihe wowe ufise impano canke urakora ibi mugabo ugakenera ibintu byinshi canke ibintu ukoresha ukabibura, mugabo usenga Imana uvuga ati Imana ndazi ko ari abantu bashize ku nzira yanje bivanye n'ico washize muri jewe, bivanye n'ico wandemeye. Rero abo bantu baze mu buzima bwanje duhure nabo kugira ngo bashobore kunkura hano hama shike ku rundi rwego. Abantu ba gatanu aribo banyuma ukeneye mu buzima bwawe utari wibaza yuko ukeneye. Urakeneye abantu bakurera nk'umwana wabo mu byo urimo ibyo ari byo byose. Aba bantu wamubakeneye, abantu ufatiraho nk'icyitegererezo, abantu bashobora kwicara bakaguhanura bakubwira ati ibi bigenda uko, bakagufata nk'umwana wabo, bariko barakuza, bariko barikuriza. Abantu bose bateye imbere canke abantu bose bakoze ibikomeye, akenshi ukunda gusanga aho hariho abantu bafata nk'icitegererezo canke abantu bafata nk'abapapa babo. Iyo naho bagira ikibazo bagenda kumubaza ati binda bikoye gute, bigende gute. Haba muri business, haba muri inde, ibintu byose ubu utegerezwa ko ufise umuntu agufata ukuboko ameze nka papa wawe, aba ari karakurera mwibi na biriya. Haba mu bintu byose bibaho no muri Bible ugiye kuraba abavugishwa bamwe bari bafise abantu babareze. Uravye nk'aba Elisha bari bafise umuntu bita Eliya, ni benshi ba Timoteyo bari bafise abantu bita ba Paulo, ni benshi. Na Paulo ari Paulo nawe nyine naho yanditse biya bitabo byose, hariho umuntu yitwa Ananiya yamanje kumusengera. Nimbere yuko amusengera ataranakizwa ngo yari yarize ibintu ibyagezwe, yari yavyigiye ku birenge kwa Gamariyeli. No kuvuga ngo nawe nyene yari afise umuntu yamureze mu byo yakora byose. Rero no mu buzima busanzwe nuko bimeze, urakeneye umuntu akurera nk'umupapa, hanyuma ugakura ugashika kuco wipfuza. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Jeff kuri Jeff Regime. Wandanye mukora subscribe nimba ikiganiro cyo kigufashije, twandikire muri commentaire kuko biradufasha cyane. Ciao murakoze.